Reka mbasuhuze kandi nongere mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino, ari nako mbaye ikaze mu makuru yacu. Mbabwire ko umukozi ushinzwe serivisi z'ubutaka mu Mujyi wa Kigali yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwataye muri yombi Rukundo Benon n'umuyobozi ushinzwe serivisi z'ubutaka One Stop Center mu Mujyi wa Kigali, rumukurikiranyeho icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo no gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Rukundo Benon yafashwe ku itariki ya 16 Nyakanga 2021, yahise ajya gufungirwa kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamirambo aho afungiye mu gihe gikorwa iperereza ku byaha akurikiranweho. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitiri yabwiye ikinyamakuru ry'Akadomo.com dukesha amakuru ko iperereza riri gukorwa kugira ngo dosiye ye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Igihe ngo yamenye amakuru ko Rukundo yatangaga ibyangombwa byo kubaka atumvikanye na bagenzi be, no kuvuga n'abandi batekinisiye bakorana kandi binyuranyije n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Ubusanzwe abarizwa muri iri shami rya serivisi z'ubutaka bakora nk'ikipe, ariko Rukundo we bivuga ko akurikiranyweho gufata ibyemezo atagisha inama bagenzi be ngo babyemeranyeho hakorwe ibikurikije amategeko. Urugero ngo naho yashoboraga gutanga icyangombwa cyo kubaka inzu y'umuryango umwe ahagenewe kubakwa inzu zituzwamo imiryango igera kuri 5. Dr. Murangira Bitiri yavuze ko RIB itazigera yihanganira abantu bagerageza gukoresha umutungo wa rubanda mu nyungu zabo bwite. Yagize ati RIB iributsa abantu bashinzwe gucunga umutungo wa rubanda kwirinda kuwukoresha mu nyungu zabo bwite kandi ko bihanwa n'amategeko. Uzabifatirwamo azanwa nk'uko amategeko abiteganya. Rukundo watawe muri yombi aregwa ibyaha bibiri birimo icyo kudasobanura inkomoko y'umutungo gihanwa n'ingingo ya 9 y'itegeko nimero 54 agakonika biramye 2018 ryo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 8 2018 ryerekeye kurwanya ruswa, giteganya igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'umutungo adashobora kugaragaza ko yawubonye mu buryo bwemewe n'amategeko. Anashinjwa kandi gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu bwite gihanwa n'ingingo ya 15 y'itegeko nimero 54 agakonika 2018 ryo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 8 2018 ryerekeye kurwanya ruswa. Ugihamijwe ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda nk'uko ingingo z'amategeko zibigaragaza mu gitabo cy'amategeko gihana mu gihugu cy'u Rwanda. Tukivuga ku makuru ajyanye n'ibi, ati ni gute umukozi uhembwa 200,000 by'amafaranga y'u Rwanda atunga miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda? Ati ni ihurizo kuri raporo y'umuvunyi ku mitungo y'abakozi ba leta. Umuvunyi mukuru ni Rere Madeleine yatangaje ku rwego akuriye ruri gukurikirana ibyuho biri mu mategeko y'u Rwanda bigituma abantu barimo abakozi ba leta boroherwa no kunyereza umutungo wa leta. Muri raporo y'umwaka 2019-2020 igaragaza ko hakiri icyuho mu mategeko gituma abantu bashobora kugirana imikoranire ituma banyiraza umutungo wa leta, aho usanga umuntu umwe afite miliyoni 500 kandi nyamara ahembwa umushahara w'200,000 ku kwezi, akibazwa uburyo ayo mafaranga yose aba yarayabonye. Mu kiganiro na RBN, Rere Madeleine yagize ati hari umuntu twabonye uhembwa 200,000 by'amafaranga y'u Rwanda ariko afite miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Twibajije aho yayakuye. Iyo bigenzuye neza ubona ko ari amafaranga aba ari gucungira undi muntu. Yavuze ko urwego rw'umuvunyi rushyize imbaraga mu gushaka abo bantu basigaye babitsa umutungo bashobora kuba bibye ku bandi bantu. Yagize ati turi gushaka abo bantu, ariko iyo ucunze ati cyangwa se ubitse umutungo wabonetse mu buryo bw'uburiganya nawe uhanwa kimwe na nyirawo. Jean Paul Ibambe ni umuyobozi w'ibikorwa mu kigo cya Legal Aid yabwiye Rwanda Today dukesha inkuru ko hakiri icyo mu mategeko asaba abakozi ba leta kwerekana umutungo wabo kuko utajya utangazwa mu ruhame. Yagize ati ni byiza kugira iri tegeko rifasha mu kugenzura imitungo y'abakozi ba leta hagamijwe kureba niba itaribwe, ariko iri tegeko riracyafite icyuho kuko imitungo yatangajwe itajya ishyirwa ku mugaragaro, ikintu gishobora gutuma iyo gahunda idatanga umusaruro witezwe. Jean Paul Ibambe avuga ko iri tegeko rishobora gutanga umusaruro wisumbuye mu gihe abantu babishinzwe bakoze iperereza ku mitungo y'abantu
bakareba niba koko iyatangajwe ariyo ihari, ati kuko ibyo byaca umuco w'abantu babitsa imitungo yabo ku bandi bantu barimo abo miryango yabo cyangwa se abana babo. Hagati ya Nyakanga 2020 na Kamena 2021 dosiye 38 zijyanye n'itangazwa ry'umutungo wa leta zimaze gushyikirizwa ubushinjacyaha, mu gihe dosiye 12 zijyanye no kwiba umutungo wa leta cyangwa se kudasobanura inkomoko yawo zashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo kugera nibura muri Gicurasi uyu mwaka. Raporo y'Umuvunyi igaragaza ko abakozi ba leta 12 batagaragaje inkomoko y'umutungo wabo, aho biyongereye kuko bari 10 mu mwaka wari wabanje. Itegeko rigenga abakozi ba leta rigena ko abayobozi bakuru barimo n'umukuru w'igihugu bategetswe gutangaza umutungo wabo mbere ya tariki ya 30 Kamena buri mwaka na nyuma y'iminsi 15 bavuye mu nshingano zabo. Amakuru avuga ko hari abayobozi batari bakagaragaje umutungo wabo kugera ku itariki ya 30 Kamena. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yaraherutse kwerekana ko umutungo wa leta ungana na miliyari 5 na miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda wangijwe cyangwa ugakoreshwa nabi umwaka ushize w'ingengo y'imari. Leta kandi iri kwishyuza miliyari zigera ku 10 z'amafaranga y'u Rwanda zanyerejwe zivanywe mu mutungo wayo, aho miliyari 4 z'amafaranga y'u Rwanda arizo zimaze kugaruzwa nk'uko Minisiteri y'Ubutabera iherutse kubitangariza Abanyarwanda. Reka dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avuga. Amakuru tubafitiye yo hirya no hino, turahere muri Afrika y'Epfo, aho perezida waho Cyril Ramaphosa yagendeye igice ca Soweto mu gisagara ca Johannesburg ku munsi w'Imana kwirabira ibibanza bikoregwamo imirimo y'ubudandaji vyononekaye, aho abantu bapfuye bahonyanzwe mu migumuko yatewe n'ifungwa rya Jacob Zuma yahoze ari perezida. Itororokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika AP rimenyesha ko abantu batari munsi y'amajana 212 bapfuye muri urwo ruhagarara, benshi muri bo bahonyanzwe igihe amamangazini yasahugwa. Abantu barenga 2500 barahagaritswe bagirizwa ubusuma no gusambura ibintu. President Ramaphosa yatangaje ko batewe impungenge bikomeye n'ivyabaye, yamaravuga ko bahakuye icigwa cuko bategerezwa guhinga uvu kurushiriza inteko zijeje umutekano. Nyuma yuko ashimiye abafashije gukuraho ivyononekaye, yavuze ko abasahuye ibintu bazoshigwa imbere y'intara. Yarashimiye abanyagihugu bubahiriza amategeko kuba bagiye hamwe bakagwanya akajagari. Yatangaje ko bunze ubumwe badashobora gutsindwa. Tuve muri Afrika y'Epfo dukubitire muri Liberia, aho irengero ry'abantu batari munsi y'indwi litazwi inyuma yuko ubwato buzamye mu mazi y'ibahari Atlantique hafi y'igihugu ca Liberia. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ivuga ko ubwo bwato bwari buvuye ku mugwa mukuru wa Liberia Monrovia ku munsi wa gatandatu mu gitondo bugana ikivugo kiri mu bumanuko bw'igihugu. Bwari bukwije ibintu ngenderwa ko bisabwa kugira bukoreshwe. Abakora ko bararungitse ubutumwa bw'uko bari mu bibazo, nyamara igihe abajejwe gutabara bahashika bwaza bwatanguye kuzama. Itohoza ririko riraba ku kugena ubwato utari bukwije ibisabwa bwashoboye kuja mu mazi burimwo abantu n'imizigo. Nyemubwo bwato akomoka mu gihugu c'Ubushinwa yarahagaritswe ku munsi w'Imana, akaba ari mu minwe y'ipolisi muri iki gihe. Igitigiri c'abantu irengero ryabo ritazwi ntikizwi nguko bitangazwa n'umushikiranganje ajejwe gutangaza amakuru. Impapuro zerekana ko abantu 18 bari muri ubwo bwato igihe bwava ku mugwa mukuru wa Liberia Monrovia. Yamara abategetsi bibaza ko abantu barenga ico gitigiri bashobora kuba bari muri bwo. Abantu 13 barapfuye ku munsi w'Imana mu burengero bwa Kenya igihe ikamyo itwaye ibitoro yaturika. Iyo mpanuka yabaye igihe abantu bariko bayivomamwe ibitoro. Batanguye kuivomamwe ivyo bitoro igihe yagira isanganya mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu hafi y'ahitwa Siaya. Ikamyo yari itwaye itoni 200 y'amata yasetse. Iyo kamyo yari itwaye ibitoro yatumye yubama ku ruhande rw'ibarabara. Nguko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika AP, abantu baciye birukira aho iryo sanganya ryabereye kuvoma ibitoro. Gatoyi inyuma yaho iyo kamyo yaciturika iraka umuriro. Naho abategetsi bari bagabishije imbere yaho abanyagihugu kutegera habereye amasanganya nkayo barondera